uyu munsi nshaka guhagarara mu gitabo c'abakolosayi. Iki ni igitabo Pawulo yandikiye iri shengero, nk'uko Pawulo mubizi yanditse ibitabo bitandukanye. Ndashaka cyane guhagarara mu gice ca gatatu c'iki gitabo c'abakolosayi. Iki gitabo ndagishizeho cyangwa nkashiraho comparaison hagati y'igitabo c'abakolosayi hamwe n'igitabo c'abanyefeso. Aya n'amashengero yose Pawulo yandikiye, ariko Pawulo yagiye yandikira amashengero bifatiye n'ubukene ayo mashengero yarabafise, canke bifatiye no kugukura canke kuri maturité spirituelle y'aya mashengero. Nico camutuma rero ashobora kugenda ayandikira makete, kandi muri aya makete tugasanga vyinshi biratubwira twebwe abana b'Imana. Iri shengero ry'abakolosayo yandikiye, nza guhagarara mu gice ca gatatu cane, ariko ndashaka guhagarara ku bintu bikomakomeye. Nagize comparaison hagati y'ibiri mu gitabo c'abanyefeso n'igitabo c'abakolosayo. Igitabo c'abanyefeso Pawulo yanditse cane, ahagarara cane kuco Kristo yakoze n'ikibanza vyadushizemo. Igitabo c'abanyefeso ni igitabo kitwereka position dufise muri Kristo Yesu. Ijambo rikuru canke ijambo novuga rizwi cane ni ijambo riri mu ico gitabo c'abanyefeso rivuga ngo twicaranye na Kristo ahantu ho mwijuru, canke twarahezagiwe imigisha y'ahantu hose ho mwijuru. Pawulo ashimikira cane kuri position y'umukristo, ikibanza twashizwemo dushigwamo n'agakiza, ikibanza dushigwamo no kuba twarizeye Yesu Kristo, kidushira mu kibanza kanaka. Si kibanza turimo par mérite, ariko ni kibanza twashizemwo kubwo kwizera Yesu Kristo, bigaca biduha uburenganzira canke bikaduha ububasha bwo gucika. Iki rero ni gitabo ahanini cerekana ico c'abanyefeso, kitwerekana nk'abantu bari mu ijuru, kitwereka nk'abantu ikibanza cacu ari mu ijuru iyo Kristo ari, kitwerekana nk'abasitoyen canke nk'abanyagihugu b'ubwami bw'Imana. Niko kituvuga, niko kitwerekana. Ariko igitabo c'abakolosayo, naho Pawulo ataba yivuguruje muco yigishije abanyefeso, ho Pawulo mu gitabo c'abakolosayo atwereka yuko turi abantu bo mu isi terrestre. Nous sommes des hommes et des femmes terrestres. Turi abantu bari mu isi, bari ku isi. Nubwo ukuri kwacu kw'impwemu twicaranye na Kristo ahantu ho mu ijuru, ariko mu gitabo c'abakolosayo Pawulo ashira focus canke ashira intumbero yiwe niniya kuri position yacu iri terrestre, nk'ahantu tuba. Pawulo mu bakolosayo ntatwereka yuko turi abantu b'isi, ntatwereka ko ikibanza cacu ari mu isi, turi abantu b'isi bagomba kurongorwa n'impwemu canke systeme y'isi. Ariko Pawulo yerekana yuko ahubwo dukwiye gushira amaso yacu kubiri mu ijuru iyo Kristo ari, kuko natwe ari ico citegererezo cacu, nico kibanza cacu. Rero ijambo rikomeye mu bakolosayo Pawulo atwereka ngo mushira amaso kubiri hejuru, mushira amaso kubiri mu ijuru. Atari kuvuga ngo ducika abantu batitwararitse ubuzima bwabo bwa misi yose, batitwararitse ivyo bajejwe mu buzima bwabo bwa misi yose bivaye n'imyaka ufise, bivaye n'aho Imana ikugejeje. Ariko Pawulo yerekana ko tugomba gushira amaso yacu kubiri mu ijuru iyo Kristo ari, mu buryo bwo kwibutsa ishengero yuko ibitugenga amavaleur canke ibitugenga canke ivyo twubakiye ku buzima bwacu si ivyo ngaha mu isi. Naho turi mu isi ibitugenga si ivyo ngaha mu isi, ariko twebwe ibitugenga biri mu cimviro ca Kristo. Nico gituma tubwira ngo mushira amaso yanyu kubiri mu ijuru. Haleluya, amina. Kugira ngo nk'ishengero bidufashe gutahura mbega ni hehe twebwe turahura amavaleur yacu, ni hehe twebwe dukura ingeso zacu, ni hehe twebwe dukura ivyo dufatirako. Nkuko pastor yabivuze, iyo dufata ingingo tuzifatira kuri base iyihe, nikihe kiduhumekera, nikihe censpira ubuzima bwacu iyo tugiye gufata ama decision ku bintu bisanzwe vya misi yose vyo mu buzima bwacu. Iki gitabo rero Pawulo yanditse, ntiyacanditse mu bintu vyinshi wumva umenga ariko abwira abakozi b'Imana canke abapastori bahagarara imbere. Ariko ico nkundira igitabo c'abakolosayo, Pawulo avugana n'umuntu wese yicaye ngaha muri kino gitabo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Avugisha umuntu wese hano hantu, adufasha gutahura ico bisobanura kubaho ku bwa Kristo, kubaho ubuzima bwacu butumbereye kurondera inyungu za Kristo, kubaho tugomba kumenya neza mbega ubuzima bwanje buriko bwubaka ubwami bw'Imana, mbega ubuzima bwanje
buriko bwubaka inyungu z'Imana. Mbega mu mutima wanje hariho uwo mwitwarariko wo kubaho ubuzima buhesha icubahiro Imana. Mbega ivyo ndavyitwararitse, ivyo ndavyiyumvira ko Imana isanzwe yoyo inyitwararika ikaba yahaye ubuzima bwanje mission. Uravyumva? Eske ndavyitwararika? Usomye rero ku murongo mu gice ca gatatu ku murongo wa 17 niho nshaka guhera. Mu gice ca gatatu Abakolosayi gatatu murongo wa 17 havuga ngo kandi ivyo muzokora vyose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora vyose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima na Data wa twese kubw'uyo. Uyu murongo ndashaka mwese muwusemerere n'amajwi arenga, musubiremo inyuma yanje muvuga uti kandi ivyo muzokora vyose. Amajwi yanyu neza na neza. Haleluya. Kandi ivyo muzokora vyose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora vyose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uyo. Umanutse fo acatangura kuvugana n'abagore, akavugana n'abagabo, akavugana n'abana mu miryango. Usimbiye gato kaja ku murongo wa 22 arongera aravuga ngaho muri ico gice nyene aravuga ngo bagurano mwumvire basobuja bo mu mubiri muri vyose, atari iyo babahagarikiye gusa nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere mutagira ubupfunya mu mitima yanyu, mwubaha shobuja mukuru. Ivyo mukora vyose mubikore bivuye mu mutima nk'abakorera sobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iki gitabo Paulo yandika imirongo nasimvye ntavuze ko iki gitabo c'Abakolosayi Paulo yaravuze cyane, yandikira imiryango, yandikira abavyeyi, yandikira abana, yandikira umugabo, yandikira umugore, agerageza kumvisha umugabo n'umugore uburyo bashobora kubaho ubuzima bwabo buhesha icubahiro Kristo. Mu kuvuga ngo ivyo mukora vyose mubikore mu izina rya Yesu Kristo, si ukuvuga ngo iyo uriko uratwara taxi ngo ugende uvuga ngo ndayitwaye mu izina rya Yesu Kristo. Si ivyo ariko arashaka kuvuga. Ariko Paulo ariko atwereka ingene mu mibereho yacu ya misi yose tudakwiye kwibagira kandi dukwiye kubaho dukonsidera iyi verite ni realite twashize mu buzima bwacu, aho twamaze guhitamo kubaho kubwiwe. Rero ico uriko urakora cose ugikore mu izina rya Yesu Kristo, ugikore nk'ushaka guhimbara Yesu Kristo. Muri ayo majambo rero acagenda yandikira abagore, abereka uburyo bagomba kubana n'abagabo babo, abibutsa ivyo yababwiye kandi yagiye abigisha, abibutsa guca bugufi, agenda yereka abana ingene bagomba kumvira abavyeyi babo, yereka n'abagabo ingene bagomba kubaho naho Imana yabahaye autorite, ariko nabone Imana ibereka nk'abagabo ingene bagomba kubahiriza abana babo n'ingene bagomba kugira ubucuti n'abana babo. Ariko kandi Paulo agenda ashiraho ikintu co guha agaciro umuntu wese ari muri izo relation no kwereka uruhara rw'umwe wese, kuko urashobora kubaho uri umugore yakijijwe ukabaho uhesha icubahiro Kristo mu rugo rwawe, nk'uko uri umugabo ushobora guhesha Kristo icubahiro, nk'uko uri umwana ukiri kwa so na nyoko ushobora guhesha icubahiro Yesu mu nzu iwanyu mu bavyeyi bawe, uburyo ubanye nawe. Apana cagihe uza gusanga umwana kubera yakijijwe agaya se na nyina ngo ntibakijijwe, apfa ko bavugishijwe ngo ntibanditswe mu gitabo c'ubugingo, n'ayandi mafuti menshi n'ubundi bwibone bufata abantu rimwe na rimwe ngo nuko baba barakijijwe. Ariko Paulo agerageza kutwereka ibigomba kugenga relation z'abo bantu bose mu ntumbero y'uko imigenderanire turimo ihesha icubahiro Imana. Aranagera n'igihe aramanuka atwereka uburyo twese tugomba no kubaha abaganza, amanutse efo ingene tugomba kubaha umwami, ingene tugomba kubaha abaganza. Relation igomba kutugenga nabo bose Imana yaplashije canke yashize mu kibanza kiri hejuru. Rero Paulo mu kuvuga ivyo bintu yandikira igitabo c'Abakolosayi, ngira ndababwire ngo yareka avuga ibintu bigoye cane, bikomeye cane kandi bishoboka cane ko abakristo bashobora kwibagira.
ugasanga mu mibereho yacu, mu kibano, mu bikorwa byacu bya misi yose, ntidutahura yuko hajya ahantu tugomba kuhakorera Kristo mu buryo twifata. Ahomba ibyo njejwe, responsabilité zawe, uri umurongozi cyangwa uri urongowe, aho uri hose, Imana ikeneye yuko ubaho ku bwa Kristo. Ubwa mbere na mbere bigomba kubonekera muri environnement yawe, hahandi wama, hahandi ubuzima bwawe bwama butonda buba buri, ni hajya ahantu ubukristo bwawe, ni hajya ahantu ugomba guhesha icubahiro Kristo. Yavuze ngo mu byo mukora byose, mu byo muvuga byose, mubikore ku bwa Kristo. Ku murongo wa 43 niho yavuze ngo ibyo mukora byose mubikore bivuye mu mutima, nk'abakorera sobuja mukuru, nimube nk'abakorera abantu. Ndashaka kubafasha gutahura icyo Paulo ariko aravuga hano, ngo ibyo mukora byose ngo mubikore bivuye mu mutima. Nimba ukora taxi, muri kurakora icyo kivuye mu mutima. Nimba uri umu electricien, ukora ibiraka, uja gukora mu mazu bijya no hino, ubikore bivuye mu mutima. Nimba uri umwubatsi, mu byo ukora byose ubikore bivuye mu mutima. Nimba uri umuganga, uvura, wakira abagwayi, wakira benshi, gushika naho rimwe na rimwe banakurambira ukabishura nabi, muri kijya gikorwa uri kurakora ushobora kuba utanaryoherewe n'umushahara uronka. Mu byo ukora byose ubikore bivuye mu mutima. Uravyumva? Uri umunyeshuri, rijya shuri wigako, uravyumva? Muri ajya amashuri kuriga, ubikore bivuye mu mutima. Paulo arikagira lien idahora ikunda kuba, arikafatanya ibikorwa n'umutima. Mu bisanzwe kenshi dukunda gufatanya ibikorwa na technique, na savoir faire, na capacité intellectuelle, n'ubuhinga n'ubufundi. Umu electricien azi yuko ibikorwa vyiwe bimusaba kuba azi kubikora insinga, azi moins na plus, azi ngena bifatanya n'ingena zigira gute, ni ibintu vy'umutwe. Ariko Paulo aje kongeramwe kandi kantu, yandikira ishengero, yandikira abakristo, agomba kutwereka twege nk'abakristo budasa bugomba kuba muri style de travail canke mu bikorwa vyacu. Aravuze ngo ivyo mukora vyose, uravyumva, mu bikore bivuye mu mutima. No kuvuga ngo birarengeye ubuhinga, birarengeye technique, ariko bije gukora ku mutima. None ko umutima w'abakristo wawuhaye Kristo, ni gute umutima ugira ico ufitaniye isano n'ivyo nkora? Kandi ivyo nkora bisaba technique, bisaba savoir faire. Uri mu comptable, bigusaba kuba waravyigiye. Uri umuntu ari muri strategy, uri muri marketing, n'ubuhinga, n'ubukerebutsi. Ni gute umutima winjiramwo? Naho duca dutahurira yuko mu mibereho ya misi yose Imana irafise umwitwarariko w'ingene urangura ivyo usanzwe urangura. Mbega ubirangura nk'uri kakorera Imana, kuko yavuze ngo mubikore mukoranye umutima, mubishize ku mutima, nk'abakorera apana databuja wo mw'isi, ariko nk'abakorera sobuja wo mw'ijuru. Ni ukuvuga ngo quand il s'agit, iyo hageze ko nkorera Imana, ico gihe ubucuti n'ubusabane mfitaniye n'Imana, ubucuti bw'umutima mfitaniye n'Imana, nibwo budetermina karite y'igikorwa ndayikorera. Gukorera Imana si experience, si savoir faire, ariko kenshi gukorera Imana bifatiye ku mutima n'ubucuti na relation mfitaniye n'Imana. Ivyo rero Paulo ntari kabisaba umuvuga butumwa canke ntari kabisaba umwigisha, ariko ari kabisaba umuntu wese ari mu buzima bwa misi yose, ivyo ukora byose ubikore n'umutima wawe. Kuko udakorera sobuja guhemba, ariko kandi ukorera uwo mwijuru. Amen. Murabizi bantu b'Imana, biroroshe cyane kuba abakristo iyo twakoraniye ngaha hantu, kandi ivyo usabwa ngaha bisaba amasaha make yo kuba mu gikorana. Ariko kandi iri jambo aho Imana ikiratwara ubuzima bwacu, nijyo gutahura yuko ubucuti bwacu na soumission cyangwa gucira bugufi cyangwa ubucuti bwacu n'Imana bugomba kuba ubucuti buri vécu mu mibereho yacu ya misi yose, même sur le plan professionnel. Rero ntiwevaliwe urugendo rwawe n'Imana rurabiye kubikorwa ukora mu rushengero naho ari vyiza, ariko suzuma urugendo rwawe n'Imana ufatiye no kubikorwa vyawe vya misi yose, aho ujejwe gutonda kwa mbere gushika ku munsi wa gatanu udukorera utwakira muri services zitandukanye. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Ku murongo wa rero wa 22 ngo nuko rero bakozi
mwubahe ba sobuja mu mubiri, ntimububahe gusa iyo bahari nk'abagomba guhimbara abantu, ariko mufise imitima yiyoroheje kandi mufise ugutinya Imana muri mwebwe. Mu gifaransa bavuga ngo serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Aha Paulo abantu yari karandikira, ndabibutse Paulo yari karandikira apana abakozi bafise umushahara, yariko yandikira abaja. Abaja nta burenganzira bari bafise muri iki gihe c'aba Paulo. Abaja bari propriété w'abakoresha, babakoresha uko bashaka, barabakinagiza, babatwara uko bashaka, kuko barabaja, vyari ibikoresho vyabo. Rimwe ntibari bafise amasaha yo gukora, rimwe ntibari bafise ba sebuja beza, baranabakengera. Iki ni kimwe no mu bikorwa vyagiye bigora Paulo mu ishengero rishasha, kuko Paulo yagomba kudefinisa relation ziri hagati ba sebuja bakijijwe hamwe n'abaja bakijijwe, kuko hariho mentalite ivuga yuko umuja atari umuntu nk'abandi bantu. Rero bamaze gukizwa ugasanga muri eglise hariho amaklase, hariho ibice, kuko abaja bumva ko badakwiriye, basebuja bagashishikara kubaraba nabi. Paulo nico gituma kenshi yagiye abakebura, na Petero yarabakebura akavuga ngo mubarabe nka basamuragwa hamwe na Kristo, kuko Kristo yakuyeho amacakubiri yose. Nico gituma hatakiriho abaja, hatakiriho abahambaye, ariko twese muri Kristo turi umwe. Igihe izo nyigisho zaza zari zo gufasha abantu yuko muri Kristo ata muntu ari diminuwe, ata muntu ari munsi y'ukuba umuntu, ariko iyo mentalite mwavanye mu isi nk'abapagani, nimba muri badatabuja mukijijwe, mugomba kumenya yuko ababaja banyu bakijijwe murashobora kumanyura umutsima nabo mugasangira kandi arabaja, igihe batahora bafunguriraho mwofungurire, igihe batanababona muri ko murafungura, kuko mwakijijwe. Rero binjize mu mazu yanyu munamanyura umutsima hamwe, kuko society cibagira kiratandukanye n'ico Kristo yabagize. Nabo n'abaraganwa namwe muri Kristo Yesu ni mubaha agaciro. Rero gerageza kwiyumvira abo bantu rero bafatwa nabi. Ikintu ca mbere mutahura, umuja ntiyari afise salaire, ntiyari afise umushahara, kuko yagaburirwa na sebuja uko abishatse n'ivyo amuhaye. Ikigira kabiri, niwe yateza imbere entreprise ya boss, ariko nawe yateza imbere ivyo boss akora. Boss ntiyashobora kugira gute, ntiyashobora kumuha umuragi, ntiyaragwa, ntiyari samuragwa, ntiyari no mubaragwa. Ariko kandi hamwe no kudahembwa, hamwe no kutagiriraga uwo wakoreye imyaka yose ubuzima bwawe, ukahavyarira ukaronkera abana, n'abana bakavuka bafise statut y'ubuja, bakinjira muri aya mavuta mabi y'ubuja. Ariko hamwe n'ivyo Paulo avuze ngo mwubahe ba sobuja bo mu mubiri. Umbwiye kubaha uyu muntu ankubita inkoni, ankubita ibimoko, umbwiye kubaha uyu muntu, umbwiye kumwonoha apana mu bujyaje, ariko umbwiye kubikoresha umutima wanje. Igihe umuntu amaltreta, nibande bariko barumva ico ndiko ndavuga. Ariko kandi exigence z'ubutumwa bwiza ku buzima bwacu ziduhamagarira kubona ibintu ingene Imana ibibona. Ni nkuko Paulo reka arababwira ati ubwo buzima bwo kubaho mwidogera abasobuja banyu, mukorera igitsure nk'abagomba guhimbara abantu, kare mwahora mwikoresha udukorwa sobuja ashitse aserutse, ariko hindura ingene mukora ibintu. N'igihe atari karakubona, n'igihe atahari, mu vyo ukora vyose ubikore nk'ukorera sobuja wo mwijuru. Ahinduye objectif, ahinduye intumbero yabo yo gukora, ahinduye impamvu yabo yo gukora. Nukore kugira uhimbare patron aguhemba, nukore nk'utumbereye kajya gahembo, ariko kora utumbereye guhesha icubahiro so wo mwijuru. Igihe cyose uri kurakorera umuntu, nubone gusa uri karakorera kuko ashobora kuba atari mwiza,
ariko raba sobuja wo mu ijuru kuko uwo ni mwiza, kuko muri Kristo Yesu harimo agahembo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta gideni kandi ntazokwirengagiza ibikorwa by'ukugororoka kwacu. Ico dukora cose kimuhesha icubahiro. Wewe watandukanye na sobuja wo mu isi, igihe wewe bataguhemba, ariko wewe azoguhemba. Uri kuriyubakira mu ijuru, uri kurashira ubutunzi bwawe mu ijuru. Igihe cose upursuiva gukora ibintu avec excellence, urondera guhimbara Imana, utagomba guhimbara abantu, udakorera igitsure ariko ukora nk'ukorera Imana, naho uri kurakora woza ibirato, naho uri kurakora mu ndimiro z'umuntu, naho uri kurakora transport, naho woba uri ku muntu atagushimira, ariko kandi nimba uri gukorera so wo mu ijuru atandukanye n'uwo wo mu isi atazi guhemba, ariko wowe bazoguhemba. Ikigira kabiri, ntazoguhemba gusa, ariko muri Kristo Yesu nawe uri umuragwa na Kristo. Hariho iragi kubikiwe, hari umuragi ukubikiwe. Muri Kristo hariho umuragi. Muri Kristo turaba héritier. N'igihe bariko bakorera ba sebuja batabaha héritage, ariko Pawulo abibutsa yuko uwo mu ijuru we wazobaha umugabane. Haleluya. Nico gituma abantu b'Imana tudakwiye kubaho ubuzima imisi yose twama turiko turidoga. Hari abantu benshi bafise ubuzima bubi bubishe, kuko imisi yose mu gatondo ugenda gukora akazi kawe widoga. Widogera umusuperviseur wawe, widogera umurongozi wawe, widogera ugukoresha, widoga kandi imisi yose ubonye uwo muntu utangura umunsi nabi. Kandi ukabaho waramaze kuja muri désobéissance, umutuka, umuvuga, umwandagaza. Iyo muri pause ku kazi mutanguye kumuvuga, umwe wese avuga uko yamubonye uyu munsi, nawe ukavuga ngo ubuhongo yaje yambaye rouge turahwera, ubuhoho yaje yambaye vert aradusya. Uravyumva? Ugasanga uri muri ivyo bintu, ariko kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umwonore, umwubahe. Rimwe na rimwe biragoye kubaha umuntu atiyubahiriza, canke biragoye kubaha umuntu adakwiriye kubahwa bivaye n'inyifato yiwe. Ariko ico Paulo ariko aradusaba si honneur duha abantu kuko babimerita, ariko ni honneur duha abantu kubera position Imana ibashiramo. Rero nituriko turavuga ivyabereye canke ivyamerita, ariko turiko tuvuga ivy'Imana, ico Imana yamugize, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo elevation, gushigwa hejuru kose kuva kuhora. Ashobora kuba atameze neza, ariko kandi ashobora kuba ari n'igikoresho Imana iriko irakoresha mu kugutegura kuba umukozi mwiza canke kuba umurongozi mwiza. Nta gihamana kuri twega bizera ko twemera yuko inzira yose ubuzima bwacu bucishwamo Imana iba yayitrashije kandi Imana iba yavyemeye. Nico gituma ushobora gusanga kuri uwo musuperviseur ubona ko atameze neza, hashobora kuba hariho vyinshi ushobora kuri kurakura ku buzima bwiwe, ariko arakwandukiza, ariko arakwigisha, ariko aragufyonda, ariko arabriza ubuzima bwawe, ariko arakwigisha guserva, ariko arakwigisha. Hari ivyo wo mukurako igakura bivyiza wo kura ku buzima bwiwe, kugira ngo ntubeho mu buzima bwo kwicurikira, kuko ijambo ry'Imana rigusaba ngo mu kumubaha ahari nawe uri kurakora ibihesha icubahiro Imana. Rero murumva yuko kubaha Imana sukuza ngaha tugafukama, tukakora amosozi, ukajya amazi gakujya umuntu arubaha Imana, maze ko yivumbagaje no mukavumbi. Ivyo byose ni ibintu ni culture religieuse, ni mico y'idini, n'ivyo dukura tubona. Ariko kandi kujyama hasi nta na rimwe bitwemeza yuko uri humble. Ariko kandi inyifato yawe ku kazi, muri tashe yawe ya misi yose irashobora kunyereka kuri ufise témoignage ufise muri environnement nizo tubwira kuri humble, kuri umuntu aciye bugufi. Rero ikinyoma Satani yatuzaniye nuko eglise yo muri no myaka yagiye develop ibintu biri exterieur bigaragaza ubukristo kurusha uko itravaya cane, canke kurusha uko ubutumwa abantu babwirwa butravaya cane kukijanye n'icindani Imana igomba gukora, cindani cavre kitaboneka, umwana w'umuntu atabona, ariko kizwi n'Imana kandi gishobora gushingirwa intahe n'abakwegereye igihe kimaze guporta amafuru yacu. Nico gituma tudakwiye kugira idini nk'umuco wo hanze, ariko kandi tugomba kuba abantu bariko barajana n'Imana, bariko barahingurwa n'Imana. Amen. Umurongo wa 24 ngo mumenye yuko muzoraganwa na Kristo. Uravyumva? Nk'agahembo. Nasomye mvuye mu Gifaransa, reka nagusomere mu Kirundi hano hantu neza.
muzi yuko muzohabwa impera na sobuja mukuru, niyo wa mwandu shobuja uwo Kristo niwe mukorera. Sobuja Kristo niwe mukorera. Mbwira mu ncane tuti Kristo ni ukorera. Ukora muri ministere ya finance, Kristo ni ukorera. Ukora muri obere, Kristo ni ukorera. Ukora muri meri, Kristo ni ukorera. Ukora muri brarudi, Kristo ni ukorera. Aho ukora hose ukorera utwawe, Kristo ni ukorera. Uravyumva, hari nuvuga ngo ndikorera, ndiganza, ni wiganza, Kristo ni ukorera. Muco ukora cose, muri service yose utanga, aho washizwe hose, aho washinzwe hose, ugomba gutarora ko ari Kristo ukorera. Nimba wubahiye podium yije kukaza wifashe neza, reka ndakwigishe kubaha podium aho Imana yagushize ku kazi, hajya ahantu ukora, muri bajya abapagani mukorana batizera batazi na Kristo. Ije niyo podium Yesu yaguhaye, yigire podium yawe. Fata akajyo kose gashoboka kugira ngo uheshe icubahiro Kristo mu buryo ukora, mu buryo ugaragaza imyifato y'ubwami bw'Imana, mu buryo abantu bashobora kukuraba bakabona ingeso z'ubwami bw'Imana, bakabona ingeso z'ijuru, bakabona inyifato y'ijuru mu buzima bwawe. Reka ndababwire, nimukaze mu rusengero mumva ngo tugiye gukora ibikorwa by'Imana, kandi nimukabonera ijambo ngo mudeside ngo tugiye gukorera Imana, ngo mbega ngo tuzoja he, tuzoja kuvuga ubutumwa hehe. Oya, iyo tuvuze kubaho ku bwa Kristo Yesu, si bijanye n'ama programme n'ama activité, si bijanye n'ibikorane tugiye dutangure gukora, ariko ni bijanye naho musanzwe muri, tutaravuga iyo mugira muje, ariko aho musanzwe muri deja. Mbwira mu icyo tujya ni podium. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kristo ari we sobuja wanyu azobahemba. Reka kwama widogera umushahara muke uronka ngo ntica ntikize. Uravyumva nubusa. Uravyumva na ya Jojo, ngo duhemba ya Jojo. Abantu bo banyagisagara n'abashampion mu gukira ya materme. Je narumvise ngo na ya Jojo, bazi umuntu gute none kwaza ngo turonka ya Jojo na ya Jojo. Bete neske baba Jojo hagati muri pause. Uravyumva banza kuzungurutsa umutwe. Nze gutanga ya Jojo ni sare. None ugumumedita ku ya Jojo, ariko kari ngo Kristo wewe azoguha umugabane mu ijuru. Haleluya. Rero ububiko bwawe nibungana na salaire yawe, ariko ububiko bwawe ugomba kuburabira kuri capacité z'Imana zo kukumara ubukene bwawe bwose. Ukavuga ngo nzobamara ubukene bwanyu bwose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi iyo Jojo uguma widogera kandi wamuhura bakayiguha uyivuma, come on, iyo si attitude y'Igikristo. Nico gituma tudakwiye kuba influence n'abo hanze, ariko mushira amaso yanyu kubiri mu ijuru, kuko ariyo twebwe tuva, niyo twiyumvira, niyo dukura ivyimviro, niho forme ya pense, niyo influence y'ingene twiyumvira iva mu ijuru, iyo Kristo ari mu vyimviro vyiwe. Bwiye mu cyato nusuye kuvuma iyo salaire. Abimubwire neza tunusuye kuvuma ako gashahara. Baranakita gashahara. Abarundi turafise facilité na specialité yo korosha utuntu twose ngo agashahara, agashavuta n'umushahara. Kuko kita n'umushahara. Bona sifesa. Bona sifesa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ivyo vyose ni ibintu bidutera kuba abantu bidoga iyo bari kubikogwa, tukidoga nkuko abandi bose bidoga, bakabura ijambo ry'ivyizigiro mu kanwa kacu, kuko tudafise attitude ya foi mu buzima bwacu bwa misi yose. Ariko nico gituma ndakubwira ngo ikinco Paulo areka arigishira ishengero, naho basobuja abanyara bafo, naho baba bafata nabi, uravyumva mugize gute, mumenye ko muzoronka impera mu ijuru. Acavuga ngo korera Kristo, servez Christ le Seigneur. Bona sifiwe sana. Mukorere Kristo umwami. Bona sifiwe sana. Amina. Nimba uri convoyeur, uhamagara abantu izanya kabiga ni gikogwa, ugikore nk'igikogwa uri kurakorera Kristo. Haleluya. Nimba uri kuradandaza, ukabura umudandaza, reka kudandaza inyama uzigira ntoya, ubesha abantu, ufise iminzani yahwereye, ufise iminzani itagikora, ubasha ngo ikiro kirakwiye. Oya, bahe morso ikwiye nk'ukorera Kristo, nk'uko utokwiba inyama Kristo. Reka n'uwo muntu kumwiba, ntukarondere kumucamwo kubera atazi umunzani wawe, kuko Kristo wewe ari mu ijuru arazi ko umunzani wamaze ku trafika. Hari ingeso usanga abantu b'abadandaji bafise ngaha kuri marché du travail,
kandi ugasanga n'abadandaji b'abakristo badanguye ibintu mu Buganda birangura uku bagenzi bawe baraniga abantu bakaduza ibiciro. Uravyumva je kera nahora nja gusuma ngwana ibintu nyene baba twarigishijwe nyene ngene abagabo tuba tugomba kuba abagabo ba bien. Nkaja gusuma rero ndavyiga ndatangwa naja gusuma, madame akampa liste y'ibintu nja gusuma. Nagenda nkinjira mu isoko haza mbonye abantu bose baratanguye, umwe hari hajya ngo pasteur je rero myeretse ko wamenye haca abahaga probleme gatoya ko ca numva ko ariho protocole nyene itegeza kwinjiramwo kandi papa ko ngabanya ibiciro cane. Ariko nutakuze ngo pasteur ngo Yesu ashimwe ngo karibu ngaha anya ngo itomati ni nziza. Uravyumva rero nkumva ntiyamene none muri life center yashaka turi benshi yo, kumbe nta numwe ari nuwo muri life center ariko kandi bapfuye kumva wa mbere avuze pasteur bose bakwereka ko bakuzi kandi babonye uri pasteur ibiciro bigaca biduga kiretse ya porera zikubigabanya. We ni specialist. Uravyumva ibiciro bigaca biduga none ga abakristo ni gucyo nahevye isoko kuko ntashe madame amwe ngo urantwo tuntuguza amahera asigaye arihe yose nayahejeje ariko vyananiye kugabanya ako pastor ngo nawe uragabanya ariko nani mwe kameme fopa kugabanya cane. Uravyumva nuko rero mwebwe mwatumye mpebe isoko. Uravyumva kubera muraspekula rero ntukabona umuntu ngo uhindura ibiciro kuko bibaza yuko wewe uravyumva afise menshi ariko kandi bafidere mu bijanye n'ibiciro vya ukuntu bifixa utaravyo winjiye canke usohotse gira amapri aramwe kuri umumo wese nk'ukorera Kristo. Servez Christ le Seigneur. Ijya ni podium hajya n'ahantu hari abantu mwenzi ugasanga abantu barakoranye bagira batangiye gusenga protocole yakoranye barimvye barakoranye baratangiye kwiyeza bagira bakorera Imana uyu munsi bagira bakorera Imana yo mu ijuru tubabari ibyaha byose twakoze muri indwi Mana turasavye tweze. None mwiyeza muje kuri podium hama ntimwiyeze iyo mugiye kuri Imana yabahaye. Niyihe mumara ko amasaha menshi, niyihe mumara ko iminsi myinshi. Podium ni iriya, mbwira mwisharo ti podium ni iriya. Haleluya. Hajya ni Imana igomba ko mubria, ni Imana igomba ko mugira ubudasa. Aho abantu bavuga ngo hari umutayeri ngaho umukristo ntabesha amarandevu kandi hari umutayeri ngaho umukristo ntabesha ibiciro ntahinduka afata abantu bose kumwe bakakurangirana ngo umukristo hari n'igihe bakurangirana umenga uri bono, hari ibono yo idahindura ibiciro y'umukristo baboti yes kuko jewe sindondera icinjira co ngaha gusa ariko jewe Imana yampaye projection iri eternelle. Jewe nkora nk'ukorera Kristo amaheru mwasi yazontunga ariko kandi nivyo ndiko nabikisha mu ijuru niyo cible yanje. Uwo mpimbara n'Imana. Hari abantu muri mwege mubona abazungu binjiye mu mashop yanyu ibiciro bigahinduka kubera mwabonye abazungu ariko gumana ibiciro udandaza kubirabure naho ubonye abazungu kuko abazungu si impamvu yawe yo kugwa no kuva mu mavaleur yawe y'Imana no gutrisha kuko umugisha w'Imana niba utrisha watrishije nka Yakobo yarononekaye ubuzima bwe burafutana aruhira kugwana n'Imana no kuvunagurika kuko yagombye kwigwanirira ariko kandi gihuzi yuko icyo ukora ugikora kuko Kristo ariko arakubona hazobaho difference mu buryo performinga mu buzima bwawe bwa misi yose. Haleluya. Kuko icyo udatahura ni ukurica principe ya benediction kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ico biba nico uzokwimbura. Igihe uri kurabiba manke ya integrite n'ububandi mu kazi kawe kuko uronsa akaryo gato ko kunguka umenye yuko uri kurirukana kandi uri kuricereza mu gihe ukwiye gukura uzoza gusanga hari n'imbuto mbi ziriko ziramera wabivye kera kuko utashatse kwizigira Imana mu bijanye no gukura kwawe. Rero kwizera si ikintu dukoresha nk'abikonsantra bagira basengera umugwayi ngo rambamba bashangala babashaka babonye abagwayi. Ukwizera ni principe ukoresha mu buzima bwawe bwa misi yose no mu kwiteza imbere kwawe. Vuga uti amen. Petero igice ca mbere ca Petero yanditsira ijambo Petero wa mbere igice ca kabiri Petero wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa 17. Petero wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18. Mihangano no musi ndumva ko hashushe kwere. Havuga ngo bashumba mugamburukire basobuja. 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Reka nahere kuri 18 reka mere kuri 17.
mwubaha abantu bose, mukunde bene data, mutinye Imana, mwubahe umwami. Bashumba, mugamburukire ba sobuja, mububashe rwose, atari ababagirira neza, n'ababihanganira gusa, ariko n'abadadika. Imana itwigishije principe yacu ya obedience. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Mwubahe ba sobuja banyu. Ntimububahe kuko ari beza canke babagirira neza gusa, ariko n'ababahahaza n'ababagirira nabi mububahe. Kubaha, Paulo ariko aravuga canke Petero avuze hano hantu, si ukubaha kuheponda kukugira neza canke kukugirirwa neza. Ariko kandi nk'abizera duhamagariwe kubaha n'abatatugirira neza. Wombwira uti biragoye, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwubahe nabo batabagirira neza. Uravyumva? Nabone mububahe. Ico ni Imana idushaka ko. Murumva yuko shengero ry'Imana, ivyo wowe Imana iguhamagare wowe wakijijwe biratandukanye n'ivyo tumenyereye. Turubaha kubera position. Uravyumva? Turubaha kubera position umuntu afise, tukamwubaha. Ikiyinya giharugwa nk'ikintu kizana umugisha ku buzima bwacu, kandi kidutera gukora ibyo twari dukwiye gukora, kuko iyo watahuye ico kintu urangura amabanga yawe neza, utabanje kuraba kugira neza kujya, ariko uruhara rwawe urukora bien. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Mon fils, d'un caractère abakristo bamwe batanze imitwaro mu nsengero, vraiment il faut kumpindura akazi, je patron wanje vraiment ari compliqué, si vyo Imana yandikiye, si bwo bugombe bw'Imana. Reka nakubwire, ako kanya nibwo bugombe bw'Imana. Iracakubitsa aho hantu, kuko ujya muntu difficile hari ivyo ariko aratransforma muri wewe. Muvuge uti amina. Imana ntidusaba kuko tworohewe ngo dukore ivyo ishaka kuko tworohewe, ariko no mu kutoroherwa ntibibuza Imana kugira ivyo igusavye ku buzima bwawe, kuko Imana irazi ko yaguhaye mpwemu yera ngo agushoboze kubana n'ujya mu bose ari difficile, ariko kandi uburyo uzobana nawe n'uburyo Imana izoguha ubwenge bwo kubana nawe, ushobora kuhagirira umugisha kandi ukaba n'igikoresho kimuhindura igihe abandi bose bamaze kumushira ko agasaraba, kuko bamwe baragoye canke ba difficile kuko bafise ibindi bibazo vyabo byo mu mutima bigaragarira mu nyifato bafise, ariko kumbure wowe Imana yo gukoresha ku buzima bwiwe ukamubera umugisha. Rero Imana ntiyakubwiye ngo ubanze kugira analyse psychologique ya boss wawe kugira ngo umwumvire hamuvuge ngo yarabereye canke untabereye, ariko kandi Imana ivuga ngo uwa wundi atatugirira neza, n'utari du, n'utari bon, umwumvire, umwubahe, umurespect. Jewe rero nibaza yuko ubuzima bw'igikristo buhagaze kuri ivyo bintu. Ndagomba kuvuga kuri iki kintu kiriho muri no myaka, aho usanga abakristo bose bavuga ngo je sindamenye ico Imana yampamagariye, je vraiment sindamenye umuhamagaro wanje, kuko hari ibintu vyaje bigatuma abantu bibaza yuko umuntu wese gukorera Imana agomba swati kuba ari umuririmbyi canke ari umuvuga butumwa canke ari intumwa canke ari umuvugishwa canke ari iki. Wamara kubona yuko atagikobona kimwe wiyumva mushobora gukora c'ivy'impwemu canke ivyo dukora mu rushengero, ugaca wumva umenga uri disqualifié guserva ubwami bw'Imana, kuko idini ryaratanze igicapo cinge n'abantu bakorera ubwami bw'Imana. Ariko Imana ivuze ngo tugomba kwagura ubwami bw'Imana, Bibiliya yuzuyemwo abantu badasanzwe, bari abantu bari mu mibereho isanzwe, bagize impact, bahinduye ibintu byinshi. Byagize gute?
hamugaca usanga uno munsi eglise protestante iriko ikreya generation z'abahungu n'abakobwa bakiri batoya n'abahaguruka mu myaka iri inyuma canke bariko barahaguruka kuba abapastori, aho abantu usanga iminsi yose bumva na publicité ya televiziyo, aho isi igerageza kutwereka yuko umuntu wese, naho ubutumwa butubwira ngo umuntu wese hari icyo Imana yamuhamagariye, aho ugasanga abantu bose ugiye kubaraba ivyo basupihako bemera canke bibaza yuko ivyo byose Imana yabahamagariye ibintu bibatuma baja munsi ya projecteur. Ugasanga hasigari ibikorane bitegurwa, mushobora kuba mutabizi ngo ibikorane ngo vya elevation, abashaka gushigwa hejuru n'uhoraho, ibikorane bikuzura, elevation time, elevation time. Uravyumva ibikorane vya elevation, ibikorane vya elevation. Birambabaza iyo mbonye jeunesse yacu, iyo mbonye abantu bo muri no myaka, abantu bose bashaka kuba rurangira. Kuko abantu bibaza ngo Imana yampamagara ibikomeye, iyo bavuze ngo ndazi imigambi que j'ai formé pour vous. Uravyumva projet de paix non de malheur. Uravyumva muzoba imitwe ni muzoba imirizo. Uravyumva ugasanga abantu nyene baspira ku bintu bikomeye. Abantu bashaka go umunsi umuntu yarambwiye turi mu gikorane muri Sweden, arambwiye ngo pastor ngo ndashaka unsengere, ndumva Imana ishaka kunshira hejuru, ndumva Imana ishaka kunshira hejuru. Ni hehe hejuru hehe? Uravyumva numva Imana ishaka kunshira hejuru. Ubu twuzuranya abantu bashaka gushigwa hejuru, abantu bashaka gushigwa hejuru. Ariko ngenda babwire ngo Bibiliya ntiyuzuyemo abantu bose bashizwe hejuru. Abantu bose si Mose, abantu bose si Eliya, kandi ntibishoboka ko abantu bose baja hejuru. Ariko nimba hari abari hejuru, ari bagomba kuba hasi. Ariko Imana ni definise umuhamagaro wayo ku buzima bwawe par rapport y'ingene ufise visibilité canke par rapport y'ingene ufise efficacité. Urashobora kuba uri rurangiranwa ariko udafise impact, atacu uri kurahindura, atacu uri kurakosora, atari cyo uri kurazana na kimwe. Ariko kandi ushobora kuba n'umuntu uciriritse ariko ukaba uri kurakora ibintu bihambaye. Reka ndakubwire, Bibiliya nitubwira cyane nyina wa Mose, ariko ndapresiye ujya mugore yafashe ujya mwana bakamumuhembera, akaza akamurera akamwonsa, ariko akaronka umwanya wo kumukiritivamwo, akaranga kiwe nk'umuyuda, akamwibutsa ati mwana naho bampembye kukonsa wewe uri ubundi bwoko, akamwibutsa amasezerano y'Imana. Imana yarabwiye Abrahamu inyuma y'imyaka 400 nzokura ubwoko bwanje aha hantu, akamwubaka muci Imana ivuga. Gituma umwana akuze agomba gufata decisions ziwe ziri personnelle. Bibiliya ivuga ngo ntiyabonye yuko kwicarana canke kubasamuragwa kwa Farao ari bihambaye canke ari byo kumirako, ariko yarabihevye ahitamo kubabazanwa na Kristo, agenda gucokorwa n'abantu b'Imana, kuko yasanzwe guhagararana na Kristo biruta ibihimbaro vyo muri pareo kwa Farao. Ariko kandi uyu ni umwana yarezwe n'umumama ari simple. Reka ndababwire abantu b'Imana, mushobora kuba abavyeyi, mushobora kuba muri abavyeyi ariko mukaba igikoresho kidasanzwe mu gufasha igihugu, mu gufasha abantu banyu, ukagira impact. Ego ntuzoba uhagaze ngaha kumbure nka jengo bakubone, ego kumbure ntuzoja ku mafoto, ego kumbure nta partage ya video izoba, ariko kandi reka kuboha n'ivyo bintu, kuko à la fin de la journée ico turondera si visibilité, ariko ico turondera nukubikisha, nugukorera Kristo umwami. Umuntu wese kuri post Imana yamuhaye, aba banini bose baboneka bagizwe n'abatoya bataboneka. Nico gituma we ntugira ikibazo ca visibilité, ariko ni wipose question, est-ce que ndiko ndakorera Yesu aho yanshize mu buzima bwanje bwa misi yose? Dusigaye dufise abantu bafise ambition ziri déplace. Iyo umuntu ashaka kuba munini arahonyora ku bantu kugira abe munini. Aronsa akajyo kukuzana ubusutwa muri entreprise arabuzana, aronsa akajyo kuguponda mugenzi we arahonyora, kuko agenda ahonyora abantu kugira ngo aduga gishike hejuru. Ariko kandi ikibazo ndiko ndakubaza, ni wamara gushika kuvyo ushaka uzocika iki? Est-ce que urafise consistance mu buzima bwawe? Urafise ubutunzi uri kuratwara hariya hejuru, canke ugiye uri tonneau vide à la course de la promotion? Pastor nsengera ndonke promotion, ibikorane byose byo gusengera ama promotion urabijamo, bama bakurambisha ibiganza, ndabona promotion. Ariko reka ndakubaza, utararonka promotion aho uri ni ikihe ciza wazanye? Kuko nimba atacuri kurazana aho uteye uyu munsi, naho bazoguha promotion ntacu uzozana. Kuko ivyo utari kurakora ubuhunya ngo vyonyere bikuzanire promotion si ikintu basengera, promotion iri naturelle.
niwatambukira mu vy'Imana iguhamagara, Imana izogenda igushira hejuru. Bibiliya iratubwira mu gitabo c'Abami ba kabiri, igihe Eliya yari yarapfuye, baravuga ngo mbere ngo nta wundi muprofeta ahari, nta muvugishwa ahari, nta muntu ahari yotubwira iciyumviro c'Imana. Iyo ni 2 Rois chapitre 3 verset 11. Nta muntu yotubwira iciyumviro c'Imana. Barishura umwami baramubwira ngo hari umuntu yahora yoza amaboko ya Eliya, reka tuje kumurondera kumbure yotubwira iciyumviro c'Imana. Elisa yahamagawe na Eliya amusanze aragira. Elisa yarazi ko Imana izomukoresha, ariko kandi ntiyigeze agira ico twita self promotion. Uyu munsi abantu bose bakwigisha ingene widefanda, ingene wivugira neza, ingene widandaza. Iyo tugiye muri entreprise, muri interview baraduforma ingene tugomba kwidandaza, bereka ico uzobamarira, babwira ico rico, babwira ico gize gutega. Iyo ni strategy ya interview. Ariko kandi mu bwami bw'Imana nta muntu yipromotinga. Mu bwami bw'Imana Imana iragushira hejuru, kuko ishingira nta ivyo yagushize mu buzima bwawe, kandi abantu bose bakabibona, bakumva yuko iyo place nta wundi azoyijamo, ni wewe. Abantu mu nama bakagwana, bakanataburana amashati kugira badefende ico kibanza, kuko kuri position nto wari urimo waramaze gupuva yuko uri capable. Si uri mu manama ngo widefende, ariko abantu bariko barakugwanira atani ico mupfana. Kubera iki? Kuko ingabire yawe, ubwitonzi bwawe, valeurs zawe, ivyiza vyawe byaramaze kukugirira publicité. Uri gikoresho c'Imana, entreprise idashobora kwipriva. Ni wagendera mu vy'Imana gushakako ukaplika ubwenge bw'ijambo ry'Imana. Turi hanga ryahamagariwe kuba muri excellence. Nimba koropa bibe excellent, dusange hasa neza. Nimba uhanagura ivumbi, rihanagura uvuga mu ndimi, kandi wumva ko iyo tashe yawe iryoshe, kandi ko so azoyiguhembera ata complexe. Naho ukora akazi katajanye na diplome yawe, gakore neza. Uhora azokudandaza, uhora azogushira hejuru. Ijambo rivuga ngo la promotion ne vient ni de l'Orient ni de quoi, ariko ça vient de l'Éternel. Uhora ni washira hejuru. Baravuze ngo hari umuntu yoza amaboko. Ni gute turondera profete mukaduhamagarira umuntu yoza amaboko? Baravuga ngo pfa kumuzana kari wahari. We never know. Ashitse Elisa yabaye rurangiranwa kurusha na Eliya, ariko kandi abona Elisa atagenda avuga ngo ni jewe nani, rega ni jewe nani. Oya, Imana ishatse kugushira hejuru nishiraho marche pied, ucako ugashika higutwaye, ariko utari inzura horonyora abantu ukavunagura abantu kugira ngo wishikana ahantu. Rero abantu b'Imana muryohererwa aho muteye umunsi, uryohererwa aho uteye umunsi. Si ushaka, si uprefera, ariko sers le Seigneur. Navuze ngo korera Kristo aho uri uyu munsi. Amen. Imana ishimwe cyane. Muri ordre ya succession, Mose yategezwa kurondera umusubirira mu Balewi, mu bakomoka kuri ba Aroni n'abandi. Ariko Bibiliya itubwira ngo igihe cyose Mose yagenda yari afise umuserviteur yitwa Yosuwa, yama yamukurikiye. Igihe abandi bagiye mu mahema yabo kuryama no kuruhuka, we wakagenda. Mose agiye kurondera Imana iminsi 40, akagenda hepfo y'umusozi aho yemerewe kugarukira, akamurindira. Yabaye umuserviteur mwiza. Bantu b'Imana ndiko ndababwira mu baba serviteur beza. Reka ababosi banyu babikugure, reka ugukoresha kwikugure, reka waguhaye akazi avuge ngo sinari bwabona umuntu, reka kuvuga ngo ni mwene data yaduza ukuguru ku meza nawe ukaduza ukuguru ku meza, ngo akorera muri live center, ngo asengera muri live center, ngo nibagira reka nakubwira ikintu kimwe, si kubera musengera hamwe aduza ukuguru kwa kuduza, ni boss chini ya ulinzi. Biro mu cyane chini ya ulinzi. Hari abakristo batumaramaza, Imana yarameza agiye yampaye boss akijijwe. Iyo umukristo agiye ko yaguhaye boss akijijwe, ni uko ashatse ko ate Imana yampaye boss nigirira utwo nshaka. Umukozi mwiza kugeza naho Imana yabwiye Mose ngo ntihagire uwundi muntu numwe uzusiga amavuta ujya muhungu Yosuwa. Imana ibriza principe ya succession, kuko yabonye umuntu afise umutima yishimira. Uravyumva, Imana imushira hejuru, aza gusucceda Mose. Nta ntambara yabaye, nta nduru yabaye nyinshi, kuko yarabikwiriye. Reka elevation Imana igushiramwo n'abandi bayirabe, baboneka atari ka mwana wa mama, ariko bavuga ati vy'ukuri uyu muntu yarabikwiriye. Ariko kugira ngo abantu bose babe unanime sur ta personne, birasaba yuko aho uri uyu munsi, aho mugiye kuja kwa mbere, genda mukore neza, genda muba abantu beza, mwibutse yuko muriko murakorera Imana, mwibutse ko ijya ariyo podium yanyu.
amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Harashushe nshaka guheza. Bwira umwicanyi uti wabyumvise. Haguruka dusenge. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haguruka mu ntebe yawe. Ndakwibutsa yuko na Yosefu ntiyigeze yigira publicité. Ariko yabaye umuntu mwiza aho yagiye hose. Promotion igenda ikurikirana amavaleur yawe uri kuriyikorera utwaye. Yabaye umuja mwiza akorera Potifari neza. Yabaye imbohe nziza bamuzeza ibikorwa. Ntiyarinze aragira amatora, ntiyarinze arivuga. Yabaye icari. Ntidukwiye kwemera ko circonstances zacu zitubuza kubica Imana yatugize. Circonstances na condition ukoreramo irashobora kuba ari mbi, ariko ico Kristo yakugize yarakikugize. Rero ntuhemuke kucurico kubera ivyo urimo. Mumfashe kuvuga aka kantu. Vuga uti ntuhemuke kucurico kubera ivyo urimo. Ariko hamwe n'ivyo ucamo byose shishikara kuba wewe, shishikara kuba umwana w'Imana, shishikara kuba umusitwayen du royaume de Dieu. Ibisigaye Imana itagideni, itazi kugira neza, izorushiriza kukugirira neza mu gihe cawe kiri imbere. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Magurukizo asigaye yicaye uti tugiye gusenga. Ariko birashoboka yuko muri abo bicaye harimo ba databuja bicaye hano hantu nabone. Ba databuja Yesu ashimwe cyane. Ba databuja Yesu ashimwe cyane. Amina. Namwe ndabasomere umurongo mwiza wa ba databuja. Abo sinabagiye koko n'indi departement. Haleluya. Amina. Ba databuja. Haravuga ngo bashebuja namwe nimugirira abagurano banyu ibigororotse nibibereye. Kuko muzi yuko namwe mufise sobuja wo mwijuru. Vuga uti databuja. Subiramo cyane uti databuja. Girira abagurano bawe ibibereye. Kuko uzi yuko nawe ufise sobuja mwijuru. Yesu ashimwe cyane. Ababoyi banyu mubafate neza. Abayaya banyu mubafate neza. Ababugurira imiryango mubafate neza. Yacubirukana utabahemvye. Kuko ngo wacumusora ngo genda witwara. Muyandi majambo guti nta naho ufise woja kunyitwarira. Hamuheje kugira gute ngo ndagusange wagiye ngo ucuja kwitwara. Kwacuzanga ha mu rushengero nishikanwa yagutse gose na envelope ukayipakira ukayuzuza ngenda kubwire ngo hagarika ubujyajya. Imana ntigomba kushowinga canke wigaragaza mu rushengero nk'umuntu atanga neza igihe utazi kuba sobuja. Wibuke yuko iyo injustice uri kurakometa kuri ujya muntu wasize muhira, naho yo bari mutoya, naho yo bayitwa nyarucare. Maya yuko ujya traite muri kuramugirira nawe urafise sobuja mu ijuru. Ubu Kristo bwawe umuntu azobushingira ntahe nujya muntu agorora impuzu zawe, amesa impuzu zawe, agutekera. Ujya dukeneye kumenya témoignage yawe niwe dukwiye kumenya. Nico gituma Paulo muri iki gitabo yandikiye amahapo hagomba kugenga abana n'abagabo n'abagore bose. Nico gituma qualificatif canke uravyumva critère y'umurongozi Imana yami yigarukana kunzu yawe ni Imana ikurabira. Rero ndarangize mvuga ngo mukorere Kristo aho muri mu mibereho yanyu ya misi yose. Ico mukora cose mugikore n'umutima wanyu. Uravyumva kandi mugikore mutumbere kumuhesha icubahiro. Nimwamara kubaho ubwo buzima muzobaho ubuzima burimo umugisha, ubuzima burimo kunesha, kandi ubuzima burimo kubona Imana ibavana ahantu hamwe ibajana ahandi. Uko Yosefu yabaye mwiza kwa Farawo akamarira akamaro Egiputa, niko yabaye mwiza no kwa Potifari, niko yabaye mwiza no muri prison. Utangura kuba mwiza ukiri ngaho ugeze. Tangura guhinga ukiri ngaho ugeze. Reka kusugumana no gukubita abantu bose amakiki nguri kuragenda muri elevation. Ariko kandi élève le nom du Seigneur là où tu es et le Seigneur se chargera du reste.
bashobora kuduza ibiganza byabo. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro kuri uyu munsi mwiza. Izina ryawe nirishigwe hejuru Mana, kuko tugufise nka databuja, uwo tubona, uwo tudashobora kwinyegeza, uwo tudashobora kubesha, utuzi kandi uba hose. Kandi Mana, ivyo uriko uraduhamagarira biri mu buzima bwacu bwa misi yose. Ndasenze Mana muri kino gitondo, nsengera umuntu wese ari muri kino kibanza. Bamwe bose Mana mu ijuru, aho bashikanye, aho bageze mu iterambere ryabo, mu bikorwa byabo, mu mashuri yabo. Bamwe baracara abana muhira, abandi barakuze bafise imiryango yabo, abandi bafise ama responsabilité akomeye mu gihugu, abandi bafise ama responsabilité akomeye muri secteur privé no mu bindi, abandi bikorera ivyabo Mana. Ariko Yesu ratubwiye ngo tugukorere Kristo umwami. Servez Christ le Seigneur. Mana, uragomba yuko tugukorera aho turi hose, mu byacu byose, mu byo tujejwe byose. Uragomba yuko tuguhesha icubahiro mu mibereho yacu ya misi yose Mana. Muri relation zacu mutuelle Mana yo mu ijuru, uragomba kuzibonamwo Mana ivyamwa vyawe, uragomba kuziduhinduriramo, uragomba kuziyerekaniramo kugira ngo abantu babone ubwami bwawe, kuko tubwikoreye kandi twikoreye n'ingeso z'ubwami bwawe. Abantu baragomba kuzitubonamo mu kibano, mu bikorwa hirya no hino Mana. Nico gituma Mana ndasenga abantu bari muri kino kibanza ngo uhindure amaso yabo uburyo babona. Mana, muri kino gihe turiko turavuga kubaho ku bwa Kristo. Mana, nitubibonere muri image iri traditionnelle twahawe n'ishengero canke twahawe n'imigenzo y'ibikorwa vyawe. Ariko Mana, kugukorera ntibifise imbibe zo mu nzu yawe gusa canke vyo muvuga butumwa ihagaraze kuvuga ijambo ryawe. Ariko Mana, uburyo bwacu bwo kuvuga ubutumwa no kugukorera no kukwerekana ni muri quotidien yacu, mu bikorwa vyacu vya misi yose. Ari mu mason, ari mu directeur, ari umuntu wari we wese, ari uri mu ndimiro, ari utanga ama service mu gihugu, ari uri muri administration, ahari hose Mana, wowe uraduhamagarira Mana yuko aho turi hose tutahura yuko turiko turakorera databuja wo mu ijuru. Tudakora kugira ngo duhimbara abantu, nituko turakora ngo turonke 13e mois, nituko turakora ngo turonke satisfaction canke ama diplome canke ama certificat d'élite twerekana tange tumanika mu mazu. Ariko hirya y'ivyo abantu bashima, turiko turakora dushimisha wewe kandi dukora n'umutima wacu bifatiye ku bucuti dufitaniye, ariko delivering, ariko dutanga service zacu, ariko dukora ibikorwa byacu. Ndasengeye ishengero ryose Mana yacu muri kino gitondo kugira ngo umuntu wese ahageze nahateye umutahuza ico kintu Mana, mpwemu yera ugihishure ku muntu umwe wese. Ejo aho bukera ku munsi wa mbere, aho abantu bagiye gutaha mu mago yabo, aho abantu bazoba bari mu bikorwa vyabo, abari bo bose Mana, ari umucamanza, ari ukora iki, reka Mana umwe wese Mana atahure Mana iyi position d'excellence wadushizemo nk'ishengero, n'ivyo uri kuraduhamagarira, n'ivyo dushaka ko kugira ngo Mana tukiri hanze tugukorere, hama tuze mu nzu yawe tuzanye ishimwe z'ivyo wadushoboje. Izina ryawe nirishigwe hejuru ubu n'ibihe bidashira. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Imana ibahezagire, ibagirire neza, ibarabe ryiza, ibagirire neza hagati mu ndwi. gerageza gukora ibyiza, ibibi bikanyitanga imbere, girira imbabazi, girira imbabazi. Iyo uza kunsaba igitambo, nta kiguzi nari kubona, igitambo nishimira, wishimira mami n'umutima umenetse.